Guhuza amajwi atandukanye ukayavanga ugashiramo irya mbere irya kabiri n'ayandi niwo muziki uryoha kurusha nubwo muri kino gihe abarimvyi benshi batazitwararika. Vugwa n'umurimvyi akongera akaba umwigisha mw'ishure ry'amajwi Hakizimana Divin Shutera hamwe n'umurimvyi Patient Nzitonda asanzwe ari umuhinyanyuzi w'amajwi n'amasanamu. Clear harmony, donc kuba kumwe kw'amajwi atanimwe yumvikana ariko humvikana ijwi rimwe. Aho twisanga hari abantu benshi usanga bashobora kuririmba ugasanga ari umwe yumvikana cyane gusumba uwundi, nabyo birafise amategeko. Mugabo guhuza amajwi n'ayandi bituma turonka sekise harmony, donc kuba ku buringanire bumwe bigatuma donc dushobora kuronka ikintu bita backing voice bitandukanye na lead voice. Hari ubwoko bwinshi bw'amajwi, hariho soprano, hariho alto, tenor na bass, bene bamenyereye. Ndongera kindi bita suspend. Maze yuko gushobora kuyateranya akora ikintu bita backing voice baronka harmony nziza cyane. Ariko biryoshe cyane. Ariko turafise amategeko ingene ushobora kuyatondeka ayo majwi. Soprano akenshi ni nkiri ndiko ndavugiramo. Ubu ndiko ndavugira muri soprano. Arafira haro uburyo alto iza kubimeze. Hano bundi buryo tumuriza kubimeze. D'après la musique, ariko tubitora ku accord. Vous faites nko muri do ni 1, donc ndashobora guturamo ijwi rya mbere. Mugabo mvuye kuri do nkaduga do re mi ndaza guturamo ijwi rya kabiri. Ndashobora kuva kuri do re mi nkacambaho nduga kandi gatatu mi fa so canturamo troisième voix. Mvuye kuri so canduga so fa si canturamo ijwi rya kane. Mugabo ugiye kubiraba ukuza kuyatora yose utari umuhinga mu kubitahura urashobora gutakara. Iyo bavanze amajwi ugashiramo irya mbere irya kabiri irya gatatu canke n'irya kane ubishoboye, mugabo niho umuziki uryoha kurusha cane cane mu citabirizi. Mugabo ku miziki y'ubu iyo kwitambira nyene y'amanota abiri kenshi usanga n'amajwi imbere ari rimwe. Ubu mbere biraharawe naho icitabirizo usanga ari ijwi rimwe, muga ari amajwi menshi bazigirira ijwi rya mbere. Amajwi nayo araryoshe mu gihe uyavanze, muga ubu siko bikiri. Ni bake banabigira mbere. Kuvanga amajwi kugira haze biryohera ugutwi ni bake babigira. Ariko je nkaje mu miziki yanje ndacayavanga no hagati yajya mu bitero nshaka gushimikira ku ijambo ndongera kwijwi rya kabiri n'irya gatatu kenshi cyane. Hakizimana Shutera na Patient Nzitonda bahamagariye abaririmbyi muri rusange kurondera ubumenyi vyerekeye amajwi kugira baze barashira uburyohe bukwiye mu miziki yabo. Urashobora kufisa ingabire mugabo utazi amateka agenga iyo ngabire, tuza kuvyiga kugira ngo bidufashe mu kumenya amategeko akugenga mu kubikora, kugira ngo ushobore gushika ku buhangiro canke kuri vizi ushobora gushika vyiza wo kwiga ukarestaura ubwenge bwawe kagira bagage ikwiye n'ivyo bikora kugira ngo ushobore kwiteza. Bavanga amajwi mugapana cyane kuko sino umuziki ucumenga no wa eglise nta kujya ko muri rap hajya tuzatura amajwi tuzatura ya dubla haya mu kuririmba rero ucushira kwijya kabiri n'ijya gatatu, ariko ahantu hake cyane apana mu muziki wose apana mu citabirizo cose ucumenga ni korali ori buri gukora umuziki utegerezwa gusa ni nyene tumenyereye imiziki bita séculaire. Donc bisaba kuvanga amajwi nico je no hanura mugabo ukoresheje ubwenge kugira ntibise n'ivyakohana. Izo biruko mu gihe abarinzi benshi bigaragara ko basingabirano ariko batanga umuziki utaryohera ugutwi nkuko bikwiye ku mpamvu zuko bafise ubumenyi buke.